Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Huyu ni telefoni. Huyu ni telefoni. Anawa telefoni umadili. Kasongo mbona wewe Halo. Mbona wewe Halo? Yo man. Unaku telefone message ntiwishura? Ngaho nyene n'ubuntu ngaho ugire ugenda kwitabe. Niko ndipambanira n'udiri. Hasha, ni sinzi gituma utahero fish. Rega mani. Ndishaka kwitabe mba nibere mu budiri bwanje nk'untelefoni. Untelefoni ndikora amajob yanje. Mugiye hanze ne musura kutwikoza. Ngaho kugira ngo ndakwitabe. Niko ndabigiye. Ndapambana ndondera yagafuka abana. Niyo mpamvu usanga bigoranye mari kugira umuntu yitaho umuntu. Usanga bigoye. Ariko akakanya uribagiye ukuntu ino wahora wumye. Nayagukira kadega ari je nayaguha. Ego mane, ego kwenda byibuka ko yakadeko ari uyankopesha arike. Uvyiwe ko nabandi ndagusubiza. Oya ramucorere. Ramucorere turumye turahwereye. Umvira atanga ivyo gucoresha, uratanga ivyo gucoresha, uratanguye gamana. Nta no kubaza ko umuntu amereye, nta no kuramukanya biki nibiki, iki ngo cyo ariko mwabaye gute ariko mwabaye gute. Ingorane rero yawe wamufisa amaskize misi yose. Wewe nyene ukuvugira amajambo nkayo, ntuzi ko ino umuntu abayeho, uho nyene ini pari mu bufasa ngaha ndi ngaha ipari. Urabyumva? Kwatewe nibihere. No muzingira mu zisanira hanze ku matara. Naho kacuvuga amajambo iki ni ngo corancorera. Bro None nk'uri kurarira uri hiyo twe ino twoca tugira gute? Umaze kwadukabaza ko ntamberewe ibyarimwo uko bikora genda. Namba nonye kugira ngo turonke nagawewe mwere ikintu muca mwibaza yuko abantu iyo bagiye hanze bagiye kuyora amahera bagiye gutunga ibintu nk'ivyo. Oya mani gato turasufuriya mani turapambana. Umvera kubwire umudiaspora adacora uwakuye gutasa umudiaspora gabanya amajambo shahura haze batahe ateka nibandagize n'akazi naho uraze